Amakuru yacu tuyabandanyirize hariya kwa Natasha Labamba na Tash Noma. Ni vyinshi ariko arategura abakunzi biwe, ariko kandi ku murongo wa telefone nkuko twabikwemereye turaza kugerageza kumurondera manager Rafael atubwire urugendo bamaze iminsi bari kumwe na Natasha, barugamije iki, bakoze iki, byagenze gute, indirimbo yemereye abakunzi b'umuziki wo mu Burundi n'abakunzi biwe muri rusangi izosohoka ryari. Mukanya Rafael DJ Rafa, manager wa Natasha Labamba, ku murongo wa telefone uraza kumwumva. Yes, turaza kumurondera ku murongo wa telefone Rafael Nyandwi, aho tuza no kugaruka ko kuvyerekeye urugendo rwa Natasha ngendabanga nko DJ Zirashe kwibabwira. Hamacu tubabwira n'amakuru ya Natasha, umuririmvyikazi Natasha, aho ari mu gihugu ca Kenya gushika saha, aho yagiye kubonana na manager wa CEO wa Trust Music muri Africa. Urumva ko Dani Muchira no muririmvyikazi Natasha ari mu kazi. Yavuze ati nukuri turakeneye natwege support. Turakeneye support, turakeneye ko ino televiziyo Trust Music yerekana n'indirimbo z'abarundi, shamo top 10 y'indirimbo z'abarundi. Gushika saha abantu barashoboye kwivuga ati nukuri hari yakwiye ko haja top 10 kujya tumaze imisi tubona indirimbo z'abanyarwanda ziri muri top 10, indirimbo zo muri Tanzania ziri muri top 10, ugasanga rero nituraronka ibakwe ileverage n'amaze imisi mona Trust Music, ariko ugasanga top 10 zose muri Afrika zirahari, ariko habuze indirimbo, habuze top 10 mu gice Burundi. Indirimbo 10 nziza zasohose top 10 nico bisigura, indirimbo 10 zasohose indirimbo nziza. Rero kurumva ko Natasha yarashe kuronka iryo bakwe ryo kuvugana urongoye CEO ya Trust Music kugira bashobore kwiga ico kibazo n'indirimbo z'abarundi zozo zirekana kuri iyo televiziyo. Ndibaza rero ko ari ikintu ciza cyane Israel ni abantu bazi bise ko arabibaza. Nukuri turakeneye kumenya umuco mbe Rafael Nyandwi ico kintu bakizi koko none umuririmvyikazi Natasha yagiye kubonana na n'urongoye Trust Music. Ndibaza ko rero ko ari nakagivye nzo turavuga tuzoronka na opportunity tumaze kuronka indirimbo 10 zikaja hariya. Ndibaza ko n'umuhiganwa riza bizokunda. Yes, nuko mwumvise mugenzi wanje ngena biciya nino ku makuru avuga kwa Natasha Labamba, umuririmvyikazi Natasha ngendabanka. Pour le moment ari mu gihugu ca Kenya hamwe na manager wiwe Rafael Nyandwi. Twakubwiye neza yuko twava tumurondera kugira ngo tumushire live atubwira ivyo bayaze nuno asanzwe atwara Trust Music. Dani Muchira hamwe na chef wa program canke program manager wa Trust Music yitwa Mathieu, nawe nyene barashoboye guhura nabo barayaga baravugana. Igihe bahura ni mu gihe Natasha yariko akora igikorwa, murabizi yuko afite indirimbo ari kumwe n'umurapper akomeye hariya mu gihugu ca Kenya ndetse no muri Afrika, Calligraphy Jones. Ariko barakorana igikorwa gigiye gusoka mu minsi mike kandi kizosoka n'amasanamu. Umurongo wa telefone wamaze kumuronka. Yes, ndiko ndamurondera Rafael Nyandwi kugira ashobore kuduha umuco kuvyerekeye ino Trust Music, ndetse atubwira n'indirimbo shasha umuririmvyikazi Natasha ngendabanga yikorana n'umurapper akomeye cyane muri East Africa muri kino gihe, Calligraphy Jones. Ariko mu byo bayaze n'abano bubahwa basanzwe batwara ino televiziyo Trust Music, harimwo na promotion y'indirimbo z'abarundi kugira ngo n'indirimbo z'abarimvyi b'abarundi zo ziracako cyane ikibiriraho hariya muri Trust Music cyane. Irego ziracako, ariko kandi ubu hagiye kuza haraba ma top 10 canke top 5 n'indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda, kandi ngo zizoza ziraca gatatu kundwi kuri yo televiziyo. Ariko kandi ikindi bayaze nuko bagiye kuza vuba kugira ngo bashobore kuyaga n'abagwizatunga batandukanye kugira ngo bashobore kuinvestisa kuri iyo projet y'indirimbo z'abandi b'abarundi zuza ziraca kuri Trust Music.
tubahimirize rero abaririmbyi b'abarundi gusohora cyane indirimbo zifise n'amasanamu. Bon, urumva ko ari ikintu ciza cyane Israel nawe ko arumviriza Hit Connection. Natasha kuvuga ati nukuri je ndakunda umuziki wo mu Burundi, nico gituma ndiko ndashigikira n'abaririnzi bagenzi banje kugira turonke iryo bakwe basi indirimbo zazo ziraca kuri no Sambizi. Kwe no tele Sambizi ni ino televiziyo muranunga, no televiziyo ni televiziyo nini cyane muri East Africa. Hajya rero tumaze guca ko gatatu mu ndwi, umva ko ibikorwa vyaje zo biriko birashika kure cyane. Rafael Nyandwi turaza kumurondera ku murongo wa telefone, ariko urumva ko bayazi n'ibitari bike abasanze batwara Trust Music kugira zino ndirimbo z'abarundi zirashaka kuri no televiziyo. Ariko kandi no kuza hano mu Burundi kugira ngo bashobore kuvugana canke banahure n'abagwiza tunga bavugana iki kibazo c'abaririmbyi bakaraba icokorwa kugira ngo bashobore guteza imbere iki gisata c'umuziki wo mu Burundi muri East Africa. Yes. Ku murongo wa telefone kamaze kumuronka Rafael Nyandwi, ndizera ko tuza kumushira ku murongo wa telefone aza kutuyagira byinshi cyane. Yes, turakura mu kije Rafa. Allo. Oui, amahoro. Mumeze neza. Turakomeye neza cyane. Ramutsa mugenzi wanje DJ Israel akora kumva. Ya DJ Israel ndakuramukije amakuru ngaho kuri BJSM meze neza. Yego turashima Imana. Muri Kenya n'amahoro muri ivyo. Yego imore cyane turashima Imana. Rafa, tukuronde ku murongo wa telefone, twari tumaze iminsi ko turatohuza amakuru muri kino gihe twarashoboye kubona umuririmbyi kazi Natasha usanzwe utwara muri kino gihe atabarizwa nka mu gice Burundi. Hari amakuru twaronse ko ari muri guca Kenya. Aya makuru yo bari ivyo ga Rafael Nyandwi. Niyo ariko icyo nashaka kubamenyesha ko ubu tukaba twaramaze kugaruka. Ego tukaba twamaze kugaruka, ariko gusa urazi urugendo ruba rufisemo byinshi, gukora indirimbo, kubonana n'abana bariya kugira ngo ibintu bigende neza. Kuvuga mucamake nuko igikorwa cyatujyanyeyo turagikoze kandi cyagenze neza byose muri rusange. Ego turakeneye kumenya ivyo bikorwa ni nyabaki. Kimwe twarashoboye kubimenya ko uno muririmbyi kazi Natasha yoba yarabonanye n'abarongoye televiziyo ikomeye cyane muri East Africa, ndavuga Trust Music, ko barabonanye na manager usanze yitwara. Byagenze gute baganiye bimeze gute ga Rafael? Ego turavuganye na CEO wa Trust Music asanzwe yakorera afite icyaro gikuru cya Trust Music yaje muri Kenya i Nairobi, witwa Dani Muchira. Ko kandi twaba turavuganye n'usanzwe atwara programme muri Trust Music cyangwa program manager yitwa Matthew Makungu. Tukaba turavuganye byinshi. Cyambere na mbere kwari gushimira muri kazi Natasha kuko muri mwaka wa 2020 umwaka wa 2020 muri kazi Natasha turi kumwe turagiye kuri ico cicaro gikuru ca Trust Music aje Nairobi, aho twasanze mu by'ukuri twasanze indirimbo z'abarundi zitazi cyane kandi batanazivuza ku rugero rushimishije. Ariko uno mwaka twasanze indirimbo z'abarundi zivuye ku rugero rutoyi cyane, tuvuge ko kuri 5%, aho usanga twamaze gushika ku rugero rungana na 55% ku ndirimbo z'abarundi zikora muri Trust Music. Kuvuga ico gihe twaravuze tuti Burundi ni igihugu gisaba abaririmbyi, ari abaririmbyi benshi bakora ibyo muri kazi Natasha arerekana neza yuko si wenyine akora, ariko rero n'abandi baririmbyi bakora. Rero Burundi ntibwibagire muri East Africa ko Trust Music isanzwe promotinga na cyane cyane indirimbo z'abaririmbyi muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko. Muri icyo gihe rero bashaka bavuga ati reka tutangure kuraba indirimbo. Baratangura kuraba indirimbo, marabonye yuko urugero rw'indirimbo z'Uburundi zivuzwa kuri Trust Music zaragwiriye cyane, zariyongereye. Baravuga bati muri kazi Natasha ni ambasaderi mwiza kuko iyo agiye kwivugira arivugira kandi akavugira n'abandi. Icyo rero kimwe
rero n'ikindi kigira kabiri cyari kuraba umurisha niyo televiziyo ko ni televiziyo ikomeye cyane basiko ifite nk'umugore mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba ifite n'amashami menshi were kuri za Nigeria, South Africa, ni Congo n'ahandi hose gushika muri kano karere kacu. Rero urabona neza yuko bavuze bati bagiye gushigikira baragiye kuraba ukuntu bashobora gushigikira umuziki w'u Burundi na cyane cyane kugira ngo ubandanye umenyekana yaba muri kano karere ariko n'ahandi basanzwe badukurikirana. Bakaba baremeye yuko ashobora kubaho CEO yagiye program manager yuko ifoko yicarira kino kibazo yuko indirimbo zo mu Burundi n'indirimbo zo mu Rwanda ko basanzwe bafite novuga imico basangiye histoire basangiye byinshi ururimi umunyarwanda ashobora kumva Burundi. Reka turabe ukuntu dushobora kugira top 10 y'abarundi n'abanyarwanda izora ica gatatu kundwi kuri Trace Music, kandi baravuga bati ko tuzogenda turaraba imiziki myinshi niko cyangwa ukuntu bazogenda barayikurikirana tuzokongera n'iminsi bashobora kuzo kwerekana na kane kundwi canke gatanu. Urumva rero ko ari ikintu gikomeye cyane, kandi bakavuga ati vuba cyane bagiye kwishira mu ngiro aho hashobora kuba top 10 y'indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda ziri hamwe, kuvuga baca bafata muri top 10 bazobaho indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda. Ni ikintu cyiza cyane. Ariko ikindi nuko bavuze bati bazoza kuraba mu Burundi, bazoza mu Burundi bicaranye n'abari mu gisata cy'umuziki, ni ukuvuga uhereye ku nzego za leta, ku mashirahamwe asanzwe ashingira abaririmbyi, ku mashirahamwe asanzwe avugira abaririmbyi za Mikanda Miziki n'ayandi, ariko kandi n'abaririmbyi ubwabo kugira ngo bashobore kugira ikibabakiye, hanyuma barabe ukuntu bashobora gukorana en partenariat. Ivyo rero ni ibintu batubwiye ko bagiye gukorana byo nyene mu minsi ya vuba kugira ngo bashobore kubandanya gushigikira umuziki wacu. Ariko si icyo gusa, murazi yuko ku munsi wa gatandatu hari mu gihugu cy'u Rwanda harabaye ico tukwita Trace Awards. Ico ni igikorwa gikomeye cyane gihuza abaririmbyi batandukanye ku isi. Turashoboye nabo nyine barashoboye kuvuga bati kubona abaririmbyi b'abarundi batashoboye kuboneka cyangwa kugaragara nuko ari intango, kandi mu ntango baba bafite ibintu byinshi, porogaramu bari nyinshi. Bavuga ati nabo baririmbyi mwabonye si abaririmbyi bose cyangwa igihugu cyose itagira selekisiyo n'abaririmbyi batanu cyangwa 8, oya mwarabonye nko muri example muri Tanzania haserukiwe gusa muri award yese wagize performance jokes ni Zuchu hamwe na Diamond nibo bari muri nomination. Urumva rero hariho n'abandi baririmbyi benshi kuvuga ko nibo baririmbyi gusa bafite Tanzania. Urabye muri Kenya kandi abaririmbyi babaye nominated n'abaririmbyi bagera kuri babiri, ni Khaligraph Jones hamwe na n'undi muririmbyi asanzwe aririmba gospel. Urabona rero ko ni intango, ariko baravuga bati mu mwaka uza bizoshoboka yuko abaririmbyi b'abarundi nabo nyine baba nominated muri iyo award, ariko kandi bakaba n'abagira performance muri award. Ukuvuga rero ni ikintu kizofasha kandi kugira ngo abaririmbyi b'abarundi nabo nyine babandanye bashika kure na cyane ibikorwa byabo bishike kure. Iki rero cyaraduhaye icyizere, twavuga tuti reka turindire muri edition ikurikira aho tuzobona abaririmbyi b'abarundi bari kuri performance, abaririmbyi b'abarundi bari kuri nomination, abaririmbyi b'abarundi barose ubutumire kugira ngo bagende kwerekana ubwiza bw'u Burundi, ariko kandi ibikorwa byabo ukuntu bashoboye kubikora neza cyane, bigashimwa yaba bigashimwa mu bumwe kandi bigashimwa no mu makungu. Rero mu ncamake nivyo bashoboye kuganira twese, hanyuma kandi barashimye baravuga bati muri kino gihe abaririmbyi b'abarundi bariko barakora indirimbo zabo zirafise amakarite meza y'amavideo. Rero ico kiratuma rero bongereza n'ingufu zo kuvuga ati turegende turabaha na playlist y'abaririmbyi b'abarundi. Rero ko muri rusange ivyo nivyo twaganye. Yes, umva ko ikiyago cyagenze neza cyane. Ikindi naco cyakumenya twarashoboye kumenya umuririmbyi kazi Natasha sicuce nyene cyakimutwaye mu gihugu ca Kenya. Hari igikorwa twabonye akoranye n'umurapera akomeye cyane muri East Africa, ndavuga Khaligraph Jones. Coco kizosohoka ryari gafari? Yarakoranye audio, twakoze audio na Khaligraph Jones, twakorana video neza. Razi mu Kenya twafise team ya Kaka Empire basanzwe barongowe na Dennis Njenga,
badufasha cyane mu gushyigikira ibikorwa byacu, nibo basanzwe bahagarikiye ibikorwa bya Kaka Empire, bari kumwe na King Kaka, bari kumwe na ba Femi One, baradufashije cyane kugira ngo ibikorwa byose bishobore koroha muri Kenya. Twarakoranye rero audio yaraheze, turakora video irahera. Gihari nuko ibikorwa bigeze ku bahinyanyuzi, yaba umuhinyanyuzi wa audio kugira ngo agende aratosora utunenge twose, yaba umuhinyanyuzi wa video kugira ngo atosore utunenge twose turi ku masana. Twatumenyesha yuko indirimbo mu mpera z'ukwezi irashobora kuba yamaze kudushikira, hanyuma kumbure mu ntango z'ukwezi kwa 11 natwe tuzoca tuvuga tuti reka indirimbo tuyishikirize abakunzi bacu, abakunzi b'umuziki w'Uburundi muri rusange. Urakoze cyane Raphael, yaro ivyo twashaka kubaza abantu bose bakora tubaza mbe kuvyerekeye ivyo nyene, kuvyerekeye umuziki wa Natasha no kuvyerekeye ino makuru ya Trust Music. Ya ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire, mubandanye mushigikira umuziki wacu, mubandanye gushigikira, mubandanye muteza imbere umuziki wacu. Imana izobaha cyubahiro gikomeye cyane. Ndazi yuko mama mukora kugira ngo umuziki mbere n'ibaheza. Murakoze gose. Yes, mwumvise yari Raphael Nyandwi, Israel na Karumviriza Abuja FM. Mwumvise ko no muririmbyi kazi Natasha yakoze igikorwa gikomeye cyane.